yose yo kwigenekerezo rya 19 uno mwaka yarirongowe na Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera. Abakenguza amateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa riha ubudahangagwa abakozi b'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi Tade Ndikumana niwe yari yaserukiye leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Zimwe mu nsiguro yatanze, umushikiranganje Tade Ndikumana yamenyesheje ko iyo nteguro y'ibwirizwa yisunga amasezerano Burundi bufitaniye n'ibindi bihugu bihurikiye hamwe mu ishirahamwe ry'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, ikabibwirizwa kwemezwa n'ivyo bihugu vyose. Yongeye amenyesha ko iyo nteguro y'ibwirizwa iraba hanini abakozi b'uwo muryango, kandi ko Uburundi nibwamara gushiraho iryo tegeko buzoba bworoheje ibijanye n'iyugururwa mu Burundi ry'ibindi bisata vy'ubuzi vy'uwo muryango, iruhande y'igisata kiraba ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu. Mu myitwarariko n'amakenga yabo, abakenguza amateka barashikirije ibijanye no kumenya ko ururimi rw'igifaransa rwoba rumaze kwemerwa gukoreshwa mu iryo shirahamwe, n'icokorwa kugira igitigiri c'abarundi bakora mu ishirahamwe ry'uwo muryango congerezwe. Jesi natomokewe neza iyi immunité muri procédure judiciaire izogenda gute. Ikindakibaje kuko twarabonye muri kahise abakozi muri système des Nations Unies baba bafise dotezi immunité mugabo ugasanga birashika bakaza mu bikorwa kumbura usanga bidahiteka igihugu. Mbega iyi immunité kuri procédure judiciaire ifise limite izahe? Murakoze cyo kuzoshaka kubaza. Le personnel burundais est très réduit au minimum comparativement au Kenya, à la Tanzanie et l'Ouganda. Hari ivyo twigeze kubaza gatoya hanyuma batubwira yuko il y a probablement la barrière de langue, kubera ko la langue officielle muri communauté, la langue de travail c'est l'anglais, c'est le swahili. Bon, ndibuka ko mu nama yabaye mu minsi yahera barigize gusaba yuko la langue française nayo ba parmi les langues de travail de East African Community. None byo byaramaze kuba accepté que la langue officielle y'igifaransa cojamo canke n'ubu tuguma tubona ko ari bake cyane mwene bijya bibazo mwene ajye ma poste benda gukoresha ibibazo kiretse ajye ma poste ari tourna hokogwa iki kugira ngo le taux du personnel burundais nayo iduke, kuko nuno munsi naho mora musanga ari bake cyane comparativement aux autres pays. Hoko wiki kugira ngo natwe tujuise des avantages de la communauté. Umushikiranganje Tade Ndikumana yaratanze umuco ku myitwarariko n'ibibazo vy'abakenguza amateka. Yavuze vyerekeye immunité judiciaire ku ma propriété canke ku bakozi. Mu bisanzwe ntaho bitaniye na zijya immunité zifise abandi basanzwe bakora mu ambasade. Icyo ngaha abantu bokumva nuko amategeko y'igihugu ategezwa kubahirizwa, mugabo abajejwe inzego z'ubutungane hariho amaprotokole bakurikiza ku bakozi bose baba ambasade canke abakora muri communauté East Africaine. Mugabo byumvikana yuko bakorana na secretariat ya EAC kugira ngo hagize ikosa iri canke ririya umuntu ahanwe bikurikije amategeko yegal ya stati ya protokole uwo muntu abasanzwe imugenga. Amategeko y'igihugu arubahirizwa n'amategeko agenga communauté akubahirizwa. Ikibazo rero ca kabiri, Honorable Victor yavuze ikibazo gikomeye cyane no mu mugwi w'ama twarabiciye hirya no hino. Biragaragara yuko mu Burundi abakozi bo muri EAC ari bake. Icambere biva ko yabivuze neza Honorable ni barrière linguistique. Mugabo uko biriko biragenda ururimi rw'igifaransa ruzokwemezwa, kandi turavye no kwinjira kwa RDC muri East Africa bizodufasha, kuko mu bihugu bigize communauté abarundi ni bake kandi bavuga igifaransa. Mugabo ubu avec l'entrée de la RDC
honorat de la force. Ikindi naco bituma abakozi bibagora nuko les institutions de l'EAC nyinshi ziri mu bindi bihugu, twebwe niyo imwe recherche en santé, ariko Uburundi bukoze ku buryo ibyicaro by'ama institution niho dutezwa gukorera bize bikoreye mu Burundi. Iyo rero mukoreye ikibazo mu gihugu canyu, institution iri mu gihugu, abari koraho les chances zo kuronka akazi zirongerekana, muga nabo bakora muri iyo institution nabo bavuye mu bihugu de la communauté iri consome Burundi barinjiza, hari akarusho kanini turonka. Hari abakozi usanga bigora kuza kurondera mu bihugu bya Tanzania, benshi le personnel d'appui kenshi turahungukira iyo les institutions zifise icicaro mu gihugu cacu. Rero ni ikintu nibaza yuko leta izakorera ko kugira ngo habe équité dans la répartition des institutions, icambere hace haba kandi équité mu buzi, kuko biragaragara yuko le Burundi doit faire tout son possible kugira ngo tujuise des privilèges de la communauté. Ikindi naco nuko abarundi kenshi hariho n'amapere d'offre, nibaza yuko dutegerezwa guhindura ingendo. Icongereza ushobora kubugikunda canke kizodukondisiona kuciga, naho bavuga ati turakoresha igifaransa, iyo community irondera uburyo kenshi bakoresha icongereza. Bigaruka hahandi yuko n'abarundi bo twokumva yuko turi muri communauté ikoresha ururimi rw'igifaransa n'igiswahili, tukaciga pour maximiser les chances. Inyuma y'izo nyishu z'umushikiranganji, iyo nteguro y'ibwirizwa yaciye yemezwa n'abakenguza amateka.